Salut les fans de Magic TV, muraho murakomeye, jewe meze neza, ni keke kre yagateka kuri micro. Nize nako mumeze neza, tak murabona ahantu musimagazi. Nundi mwabonye inyuma, nje kuraba umuntu ariko arategura ikintu cyitwa karaoke silent disco. Injira kumuraba kugira tuvugane ambwira ingene bimeze na habizobera nubise makuru ko ari ngaho. Donc je vais parler nawe hama mugumane nanje mugwe mubikurikirana. Tugende. Vous voyez, non, vraiment, vraiment. Chérie, voilà, allez, on y va. Guys, turamushikiriye katumwegere kandi tumubaze ingene ibintu yabiteguye n'ingene yavyumvye gushika ahantu gutora ahantu heza nk'ijardin ngano kukose. Nkuko twabagiye bakunze Magic TV tuje kuraba umuntu ariko ategura karaoke silent disco nawe turamushikiriye ngo gute bonbon kweri gute na naje ni sawa murakomeye bonbon okay igira kunze Magic TV salut mumeze neza bameze neza kandi yitwa Bello yego okay twaje gahantu ariko ategura ikirori karaoke silent disco umuntu atazi ibintu yo kumviki untazi karaoke silent disco ntaba yizenye nabwo baca bimusigure nshaka nyine umusigurire hari hamaze kuba ama silent disco menshi ama silent disco mugabo nubwambere nga mu Burundi habaye karaoke silent disco izoba itariki zibiri z'ukwezi kwa kane le 2 avril muri kibanza nyene turimo ni muri Asterix iruhande ya la détente kuri large yego. Donc événement ko ategura yorganije gute ni ikintu cyambere kwanze gishasha mu gihugu kugira organize ikintu nk'ico wonya wumve ko uzoshobora kubishikako tubwire ingene byose bimeze twumve ko tuzoza kumushigikira jewe ngempere kunanga ahubwo je ntwara Xanti event sinitwa Bello gusa nitwa intwari Bellamy Loris yo B ya Bellamy ni B ya Bello nyene lo ya Loris ni lo nyene ni Bellamy Loris Bello ntwara label yitwa Xanti event iri kitegura evenement ya karaoke silent disco ni ubwambere ibaye mu Burundi ni ubwambere sindayibona no mu Rwanda no muri Congo no muri Tanzania no muri ni nk'ubwambere muri East Africa ibaye n'ubwambere kwanza muri East Africa ibaye ukuntu bigenda abantu bamaze kwenda muri silent disco peut-être bashaka kuba bafise idée ntonye silent disco haba hariho wambaye amakaske bose hama ugahindura ama channel kuri iyo ntuze haba ama channel atatu mugabo uyo munsi hazo hari ama channel atatu nyene aya atatu imwe zo ifise karaoke andi ma channel abiri azo bafise aba DJs turabona ko karaoke kiravuga turabona amabafre turumva guitar isohoka piano bizoshika mu matwi cyangwa hazo hari ama channel y'aba DJ gusa oya kujya silent disco igenda abari umuziki uri mu gacerere niko navyo bizogenda muri karaoke isanzwe haba hariho aba musicians bariko bara performing haba hariho uvuza guitar nibaza ko guitar isanzwe idanasohoka yowe piano ntisohoka ikintu gisohoka ni battery haba hariho tuzokoresha ama batterie électronique zo batterie électronique ntizisohora amajwi Jean kaguma ngaho hama biriya bintu vyose baba bafise baca babishira kuri mixeur iyo bishyize kuri mixeur hari urutsinga rucava muri mixeur rusohoka rukagenda muri bafre ori ko sohoka rugenda muri bafre uzosohoka rugenda muri hauteur iyo hauteur bifise dufate iyo hauteur abari ya rouge bivuze ni kuri channel ya rouge umuntu ashize kuri rouge kuri ya écouteur yiwe azokumva karaoke yonyene hama uramutse uhinduye ukashira nko kuri bleu uzoca wumva izundi mu DJ ariko ruhande ariko aravuza uhinduye ukashira kuri ni bleu rouge na vert ushize kuri vert uca wumvira izundi mu DJ hazo hari aba DJs benshi batandukanye hazo hariho band ya karaoke hazo hari ibintu vyo kunwa hazo hari ibintu vyo gufungura ni do 17h gushika mu gatondo. Ça sera chaud quoi. Ni vendredi le 2 avril. Bello atari banga abantu bazoba hari karaoke zobivuzwa n'abandi aba DJ bazori bandi. Hazoba band twatoye izovuza ni band yitwa Kenya band itwagwa na Romeo je crois. Romeo bara muri Etoile du Centre. Ni izogirira hari niyo izobi hari hazoba ari abandi ba DJs hazoba ariho
Cat Luz wo muri Rantan DJs, hazoba hariho Feedback wo muri Rantan DJs, hazoba hariho Mike wo muri All Star DJs, hazoba hariho Scott, DJ Scott, hazoba hariho DJ Atoto ava muri Tota Event, hazoba hariho yundi ninde two ndumva hari umwe nibagiye bakwiye 6 Cat Luz, Feedback, Scott, Miki, Tota, Atoto muri Tota no muri Tota yundi ninde uramwibagiwe kwe haba ni benshi n'aba DJs 6 okay uyundi Mikira muvuze nyuze namuvuze na Israel Imana imbabari Israel urakwibagiwe wibaze umunani bagere kansa bigongo umunani bagiye ni umuntu ariko aradufasha n'anashima cyane nkadufasha ama pub gose kuri radio n'umuntu twame dukorana muri Silent Disco twakoze muri Kozi no muri Arena twarakoranye muri Papillon Doni twakoze muri Safe twarakoranye ni mu DJs abizi cyane sorry bro sorry kwe okay tubona hano ni hanini cyane ona nk'ubutarahashika biroshe kugira ube perte winjiye urona winjiye biroshe kugira ube perte ntumenya hazo hariho antika VIP benshi ona hari ahantu hariya mwinjiri ukicinjira guca hari hazo hariho VIP muri jardin nyene hajya hazo hariho VIP hama hazoba hariho umu DJ kanaka hariya hari undi mu DJ kanaka hariya hazoba hariho ntuzenya yo ntuze ya karaoke Duma bazoza barahindura urumva n'aba DJs benshi n'aba DJ CC akaba harimo n'umu na band n'abantu seti iyo ntuzi nayo nifisa ama channel set ifisa 3 gusa écouteur bivuze yuko bazohindura umuntu akunda Feedback azoryoherwa umuntu akunda Katuza azoryoherwa ukunda Mika azoryoherwa ukunda Atoto ukunda Israel ukunda Scott bose bazoryoherwa n'ukunda Kenya band azoryoherwa mbega abantu bazobazanye imiduga bazisika kubarabara hariho kuri ico kibazo reka nce mvuga nakandi kantu sinzi ko mwari maze kubona hamaze umwanya muri natama evenement yaramaze imisaba ama club yarugaye twararonse uruhusha ruvuye ku muvyeyi w'igisagara kwa Maire de la Ville ko twari gisagara kwa turaronka uruhusha rutwemera gukora iyo evenement aratwemerera abantu bazoza hazo hariho sécurité ikwiye dumo leta irabizi ko ivyo bintu bizoba donc ku bantu bazozana imiduga yabo pana n'abantu bazozana imiduga yabo gusa n'abavyeyi mutinya kurungika abana banyu muze mu barungika hazo hariho sécurité ikwiye bana ko ari amatara menshi hazo hariho n'ayandi menshi yandi zokongeramo ubu turacari mu nteguro zayo niyo mpamvu mutsanze no ngaho nivyo turiho mbega kwinjira bimeze gute kwinjira ni ibihumbi 10 ku muntu umwe bisanzwe Jean ha hose iki muri VIP ni 30,000 hazoba hariho na ticket sponsor y'ibihumbi 50 gusa no ufise ibihumbi 100 yatanga ni nta kibazo urayakira donc aho hose hazobahuziye abantu mbere yego cyane ngabo ni hazobahuziye abantu guconye n'abantu bose écouteurs ziri mu Burundi ni écouteurs amajana 5 zirenga ko gatonya ni écouteurs 500 n'ibindi bintu bivuze twe duhara kwakira abantu amajana 6 iyi evenement ibaye mu gihe izindi evenement nyinshi zari zimaze iminsi zitaba hari zuba ryinshi hari hamaze igihe kinini ataya ama evenement menshi aba bivuze yuko abantu muri ko muradukurikirana ni dukeneye abantu 600 ntidukeneye abantu miliyoni 2 dukeneye abantu 600 amatike muyagure hakiri kare azosohoka mardi muyagure hakiri kare tuzobamenyesha ibanza tuko turayadandarizamo hama uzoshika donc ujya munsi wa evenement ashobora no kumujyango ugasanga n'amatike tuko turagurisha genre yamaze no guhera yose wavuze ko kwinjira ari 17h gushika buce uri sûr ngura 17h gushika mu gatondo 17h nje nzosanga bimeze neza 17h none ibintu ubu turi ko kangahe mbe turi jeudi le 25 bari ko bitegura ibintu two dutegura ibintu ubu le 25 bivuze yuko uwo munsi bivuze nka le premier ibintu byose bizoba byamaze guhera hama le 2 17h umu DJ umwe n'uyundi umwe na band
bazoba batanguye kuvuza hari abantu 10 hari abantu 100 hari abantu 600 hari abantu bazoba batanguye kuvuza donc kuva 17h udafise hari abantu badakesha badakunda ijoro ashobora kuza 17h ugashikana 21h kitahira ashobora kuza 17h ugashikana 22h canke 23h kitahira ashobora kuza 21h ugashikana urashobora no kuza 4h ugashikana 6h vana program yawe uko ipanze donc tugushimire bera nanje ndabashimire cyane ikintu wumva navuze kuri iyo event yawe ntaco kwene na kimwe ivyo ama question babafise barandika mu commentaire hama tuzoyishura voilà c'est ça mwandike azobishura tugushimire kandi tukubwire ko haje bandanye uryosha igisagara nawe merci beaucoup mwandanye mutanga amakuru mwandanye mufasha abandi bantu naho atari jewe n'abandi bantu benshi. Ok, je vous invite kuzoza kumushigikira muri benshi kandi kwanza muze mugura amatika agisohoka kugira muze musubira mwidoga ntazoba ari we uzoza uri kumwe na wa muntu wawe muca mushira kuri channel imwe mukaca mutamba ibintu bisa sawa karibu tabaye karibu guys ndabakunda rero mwahabonye antuka yaberetse neza cyane je vous aime rendez-vous ni ryari le 2 avril